umutumire wacu Judy Kael. Murakoze cyane Israel. Joe umusage femme wa emission. Kuma ko kajyo ko kwakira umutumire wacu. Turagwa ikaze muri Sozabuja FM. Ndashimye cyane kuri munyakiri. Uramutse abariko baratwumviriza ubahe mwaramutse mwiriwe hanyuma ubidondore ubabwire umutumire tugiye kwakira umutumire tugiye kuvugana muri Sozabuja FM mu biganiro Hit Connection. Ndavuze ni mwiriwe mwese ni Judy Kael Gihimbare journaliste manager ngako bw'indirimbo tekana ya August Burundi. Ego C'est Gihimbare canke Gahimbare? Gihimbare Judy Kael. Diri original. Gihimbare bisigura ntaco ndigera mbaza. Nzi gusa ko ari izina nahawe mu muryango. Uri hano ku bw'indirimbo ya August Burundi Tekana yonyene. Yego. Ubundi ibindi bikorwa vya August biri muri kazoza canke ni tuzoba turi kumwe? Peut-être tuzoba turi kumwe, peut-être tuzoba turi kumwe. Mugabo uno munsi nahawe bakwe n'indirimbo Tekana. Ubundi hari umupapa canke umumama yoba ariko aratwumviriza yaguye kwisamiriza nyene uko nyene turi muri kino kiyago ca August Burundi yoba tamuzi bo mubwira gute? August Burundi no muririmbyi w'umurundi yatanguye aririmba indirimbo za Sekira kuva kera yararimba indirimbo zitandukanye za twinyoni haragera igihe avuga ati ubu ngira mpindura umudiho aca arahindura acaja kuririmba akaranga n'ubu akaba akiri mu karanga. Ndibuka indirimbo ya August akiri muri profane donc akiri gusa narimba indirimbo za profane donc ya ndirimbo ngoreka kwitoza utunyoni nari umusani kuma jinx arenze ama homeboy ariko none kweri ko yashimye kuja mu karanga. Umuntu wese arafise ukungena akora akabona yuko hari ibintu bimwe bimwe atari ko arashikako acategerezwa kwirondeza. Rero yari irondeje acasanga yuko agiye kuririmba karanga ari hashobora kuba atoye ibyo akwiye gukora. Hari isano ziba bifitaniye indirimbo z'akaranga ariko arakora nino ndirimbo Tekana. Ego ko byose nico kimwe indirimbo ivugije mu karanga ivugije ni n'amainstruma yo ngaho iwacu bicurangisho n'iby'iwacu yumvirije neza urumva yuko ataho yagiye asiga akaranga. Ni August Burundi yasohoye indirimbo Tekana irimo amajambo akomeye, amajambo y'inkoramutima, amajambo umva umenga ariko arahanura canke ariko arerekereza kuri uriya canke uwundi. Ni indirimbo yari mu bihe bimeze gute? Ni kweriki yashimye kuyandika ino ndirimbo? Ni indirimbo yanditse kugira abantu bose bashobora kuryoherwa festival. Ca kabiri nuko yarafite message iraba umuntu uwo ari we wese w'umurundi bijanye n'imibereho tumaze imisi turimo ducamo, kandi ni indirimbo yaririmbye kugira ngo ihumurize ujye ariko araca mu bihe bibi bituma ashobora kuvuga ati muri kano kanya ndabona umengo je byose birarangiye ntaho ndiko ndaja ntaho ndiko nderekeza, bitume imuha ubushobozi canke uburyo bwo ushobora gutahura yuko ibyo ariko araca mu no munsi ejo bishobora kuba igishinga ntara. Ubundi ivyo ariko aracamo nibihe? Kubonwa nabi, kuvugwa nabi canke bino misarabe by'amashano amasumu bikaba birimwo no muri iyo ndirimbo ugasanga umuntu ashaka yuko wewe udashobora gutera imbere. Ninde ariko aramubona nabi, ninde ariko aramuvuga nabi, mbega boba baramuhaye isumu? Ntiyerekeza kuri August indirimbo yerekeza kuri buri muntu wese. Ushobora kuba waraciye muri ibyo yaririmbye cyangwa ushobora kuba utarabicamo. Nimba utarabicamo umenye ingene uvyikingira, nimba warabiciyemo naho ushobore gutanga basi n'igishinga nawe uvuga ati naho biriko biragushikira nawe je byaranashikiye ejo kandi no musigirutse.
n'igihe rukino atarasubira inyuma twarumvise yuko benshi baranamubonye twarumvise ko yakiswe n'amagara kandi barabona yuko yagabanutse mbega yo bari muri iyo nzira nyene arameze neza arameze neza kandi ariko basanze agwaye iki bimeze gute ingwara yaragwaye nibaza ko twivuga ko cyane ariko Imana yarakinze ubu ni muzima arahema arahumeka kandi ama examen yagirishije basanze yaragwaye iki Mana yanje karabaye izratekana atekane nyene iyo ngwara atinya kuvuga tekana uyunye yavuze ko ahagarariye indirimbo tekana muga irimwo by'amagara yiwe irimo n'ibintu by'amasu bazo mu bibarizi by'amagara yiwe navyo ahagarariye kuko numenyesha makuru jiti ikintu kimwe gusa tuco novuga nuko uko yarameze kijya gihe yarafise ingwara iyo ngwara gushika no mu abantu benshi ntibanayimenye abantu benshi ntibanamenye yuko yoba yaranagwaye ariko nuko ubu ameze neza ubu yarasubiye ku mirimo ya no barakora Imana ishimwe ko yamuzigamye ati Yesu duhe gukizwa yakiriye agakizi yarakaki wewe jewe Yesu waramwakiriye ndakarira Yesu waramwakiriye she Jidi ko baguma batwega bagenzi bawe habaye nashimye kuvuga mu ikintu na kimwe ariko Yesu usanzwe umuzi okay igikuru nuko mumenye nuko mukanye turasubira kuyumviriza ino ndirimbo ariko ino ndirimbo none umuntu ariko arayumviriza asigarana iki imwigisha iki imwigishe gusa gukundana kugira urukundo kuri buri muntu wese bahuye no gutahura yuko ubuzima bw'uno munsi atari bwo bw'ejo ubuzima bw'uno munsi atari bwo bw'ejo uno munsi ushobora kuba umeze fresh ejo hamwe no munsi ushobora kuba umeze fo ejo bikaba neza kabisa none je ndafise akabazo ubuzima burahinduka yego uyu munsi bikaba bimeze nabi ejo bikaba bimeze neza utekanye hariho igihinduka utekanye hari ikintu kinini cyane bihindura uretse Nikita uno munsi urarengana mw'ibarabara hari abantu bavuga bati turashaka ko Nikita yoshika nk'uhaga imbere akagira iki kibazo cyangwa bakavuga bati turashaka ko Nikita abura amafaranga turashaka ko abura iki niki bakagusengera amasengesho mabi and ejo bakasha bahura wiyambariye imputano waberewe nyene n'aka makeup ka grave baravuga naho wowe uri kuraca mu bibazo byose wowe urimo bamaze kubona kugira ngo bavuga bati no burya muntu natuma tumwifuriza inabi we aguma abandanya amera neza agenda neza iyo utekanye rero ikintu ca mbere cyose utekana mu mutima iyo mu mutima hatekanye ibintu byose byo bigenda neza mbega ni kubera iki umuntu ashobora gusharikanya uwundi bavyagenze gute nyanziko ya mirimo iri mu bantu ugasanga nyine urumva ko umuntu nyine umwanzi ataca umwankiye atakintu na kimwe mupfa mugabo ukumva nyine yuko umuntu nta kintu na kimwe mbona umengo gishobora kumubera ciza kuri ariko hajya kenshi ikibazo kiba gifise uwo w'ishari uwafise ishari ku muntu kubera niwe uri kuraruha niwe ufise ivyiyumviro vyinshi kuri urya muntu niwe uri kurapanga imipango myinshi atacowe izona kumarira wibaza gusa ko ushaka kugirira nabi uyundi ugasanga n'uyo wundi n'ivyo uri kurategura ntibinamushikire nta nico bimugize mugabo we wararushe aho gukora nk'imigambi y'iterambere uri gukora imigambi yo kugira nabi mugabo ataha izofa ishitse ubundi badusavye dutekane ariko ino ndirimbo irimwo ibibazo vyinshi nsubije amaso inyuma nkaraba dukunda Burundi ingene yagenze uno munsi uno mwaka nigiye kuba numvise amajambo arimwo omenga umunsi wa mbere ndayumva wamenga n'amajambo ariko yerekeza ku muntu canke ku bantu
mbega August yo bari mu bihe bimeze gute baba baramusharikanye kwisamirizi canke ku radio yuguruye Irebe FM musi agaruka hano twaranamubajije ico kibazo na mipro ngaha nyene ndanavyibuka ati eba August namahoro ko twarabona vraiment yuko eba agenda agabanuka yonda sana mu nyuma yaranagwaye ngo araje no mu bitaro araremba muri Bumereke ariko kandi indirimbo ishobora kwigisha uwo wese ariko aratwumviriza afise umutima mubi afise inzigo y'akazikira yifuriza inabi mugenzi wiwe mukanya turagarutse n'ibindi bibazo tusubire tuyumvirize indirimbo Tekana August Burundi yarasubiye inyuma hariya muri Leta Zunze za Amerika nivyo Imana yarakinze yaramuzigamye ubu ni muzima kandi ari ku mirimo nziza indirimbo yubaka indirimbo ihanura irimo byinshi cyane ivugijwe mu mudiho wa hano iwacu indirimbo nyene uyumvirije ushomenya ifite identité hari abantu bagusharikanyega n'igitwo ibifuriza nibabura tiberekeze nibabura frame bamaho hajya ari umuntu ashobora kuba adafise umuntu amugwanye cyangwa amusharikanye yaragwanyijwe nabo yiremeye fise n'umwasi gushika ino saha azura urabafise imvura n'Imana rizo yawe neje wone bafise we byaranze undi yavuze ngo guhisha ngo kwanga cyangwa kwakuye nawe ucumuhisha kubizi nivyo gajite niko bavuga feedback imeze gute indirimbo ubona abantu barayakiriye gute bigisohoka August hari gahunda afise yo kugaruka mu Burundi mbega n'iryari indirimbo yakiriwe neza ko abantu bashobora kuvuga bati ni indirimbo ifite amajambo atwerekeza kandi twari tuyikeneye kugira ngo twarabonye ko muri kino gihe abarundi barakunda indirimbo uyiririmbye umwe wese yisangamo nino ndirimbo umuntu wese yarayisanzemo kandi umuntu wese ayumvise rimwe ntareka kwisubiramo kuko ifite amajambo y'inkoramutima hama August kugaruka mu Burundi ni must azogaruka kuko hari yanye nkuko yabivuze wenyene yagiye gupagasa niyabona yuko ibyo yagiye kurondera yabironse ashagaruka mu Burundi arashaka kugaruka umwanya wari wo wose kuko ibikorwa aracariko arabikora hano mu gushaka yes indirimbo twayumvise ni indirimbo nziza ariko ndashaka kumenya kubera iki August yashase gukoresha ino video nki kubera tuzi ko August uburyo bwa video ni umunaniye kubera iki yahisemo gukoresha ino video yashatse gusohora indirimbo mugabo kandi akaba nkuko Israel yari yabivuze mu misi iheze abantu baje baravuga bati August ntitwibaza ko azosura kuboneka vuba August ntameze neza August avuga ati mu gihe ntararonka umwanya wo gukora video reka mfume nkora video lyrics kugira abantu babone yuko nkiri muzima naho biyumvire ko ntashobora kugaruka umwanya n'umwanya bashobore kumbona twitege ko hazoza yindi video nziza video official yayo iriko irategurwa kugira ishobore gukora 61 ubusa team August team Buja Flavor abakunzi ba Buja FM ba Hit Connection umwanya ni gwanyu kubaza ikibazo Judikael ari hano ariko avugira August Burundi Allo munywanyi muratwumva neza egera inyuma y'akaradiyo oui vite ninde tuvugana nawe baguhaye akantu kuvuga gutyo none tekana rero
muramutse Judikael. Allo? yamaze kugenda N'umunywanyi waragwaye. 71 10 10 00 biciye bicika tatubwiye ivyo agwaye.